Mbwiza ukuri umuntu yaraje gukora indirimbo akaca yiheba agace yo tuga niwe wabigize watanguye ibaze umuntu mwavuganye mwarishe na facture barama resi acitangura ibintu by'inkuru urumva twatanguye gukora kuririmba acitangura ngo none ngo vyahengo kuri kiwamevye biki n'ibiki atangura gusaba kundesha gushasha ari umuntu afite umutima mwiza ucu ndakivuga kuko ndakizi umutima mwiza ego tugiye kwiza umwaka yaba yari indyarya nariko narabibonye ko yankuse na surprise kuri mariage nubwo je kuri mariage nadekonye ndabura aho ndamutahana ndahibagira kitaza kuza ntaje niba rero umuntu ndambwiye ndaronka ide cavuga ati ndamubwire ko ngwaye ndamubwire ko ngwaye aze antware kwa muganga nkivuga gusa ati ndagwaye asha ndoroshirwe nk'umuntu agira pe aho nyene ngira nko muri 15 minutes yaranshikiriye azanye na taxi ngo njane kwa muganga ico gihe bari bahari narateye ibitero mu nyuma biragenda neza ateye ibitero yarakoreshaga telefone gatoya nanje gatonya bashi kandi nkamwandika akamesa twatwandikiranira mu ijoro arambwira ko afise nawe ati none ufise rega nibisanzwe ga yara planning asha ngo rindira duhebana ngo ndakubwesha dukundana hambavu y'ivyo abantu bavuga nabonye umutima wiwe wari ukuye n'umutima nari nifuza ku muntu twokubakana mu rugo ilevre nari mfise amanuzi ibintu bifadikana rabirako ko je nakunda abatipe barebare vuga umutima muremure fyoto canza gusanga kenshi munyumvirize neza kenshi abahungu barebare ni bari serieux jo nashima nige duhebana je naramubloze mubloka kuri Facebook Instagram YouTube dezabona hose ndasupprime ndabwo ati wewe hariye turavanye ko urambeshe ubirije abantu yari yakwabaje kabisa bashi turavanye ko ntaho zohurira ntaho zobazusuye guhurira kintu cyose kwinyubuza cyose nahereje mugabo yasohora indirimbo nkaje ndayipost kandi twahebanye katabyabona